hamwe yansigaye yagize amakosa umuriro usigarura kama kandi nanje mbura uko ndabigira jendi febrema jewe nibaza yuko n'abari inyuma yacu babirabe bavyumvireho ubuzima bwa Moni yabayemwo sibwo uzobaho si jewe umunsi umwe kuvyara jewe kuri jewe si bibi kuvyara mwana n'umugisha kandi umukobwa umwigeme nico nibaza ko arico kintu ca mbere agize utavyaye urumva n'ingorane still rero nibaza ko umwe wese n'umwanya wiwe igihe wumva ntuzeya n'abavyaye ntibihebure ngo no Yes, chuti bakunzi we sana mu media, njuti ya bose the MOS man of strategies. Muko mubizi iminsi yose mba ndiho ndabarondera makuru mu gisagara ca Bujumbura. Tugiye kurondera ndene umuririmbyi kazi. Ariko arabikora neza muri kirongere bamwita ni Queen of Buja flavor. Niko twamutazire kandi arabikwirira. Umwana ko arakora cyane ariko akora nishaka. Tugiye kumugwamwo ariko arakora projet. Arakora projet ikomeye ariko ntituramenya ni iyihe projet. Ni jewe the MOS man of strategy. Ni jeje yene nziyo projet. Muko musanzwe mu turakorana. Urabona n'umuduga we sana mu mezi bamaze kwishikira ku kibuga neza na neza mu gudukurikirane tugiye kubereka ibintu bidasanzwe. Let's go cameraman, let's go my nigga, let's go my nigga, let's go my nigga, hey let's go my nigga, let's go. Sinababwira ninde gusa namaze kubabwira umuririmbyi kazi ariko abikora neza muri kino gihe twamuhaye crown ya Queen of Buja flavor. Let's go. Bakunzi sana mu media nko mubibona turi mu muji wa mu gisagara ca Bujumbura neza na neza ariko rero naje kirangora gusa murabona ukuntu gisigaye gikeye nkuko nababwiye tugiye kurondera umuririmbyi kazi ariko arabikora neza amakuru adusumira ariko akora projet nziza igiye gukurikira igikorwa aherutse gusura nawe sundi ni mudukurikirane aya tugeze bahita kuri hotel abantu muri hanze mwambwiye ndabereke ama view yo mu Burundi nkabonye mu Burundi yaratesa mu Burundi hari swagger anye ku bantu batahazi ni winjira uja kuri arena muri arena naha iyi bayita gute iyi ni boulevard de Diplona naje nababwiye mu gisagara sikirenga ko twavukiye ruguru iyi ni boulevard de Diplona mudukurikirane muri tugiye kubazanira araza kutubwira byinshi nabaye bugacishemo komsa mwe muraryoherwa kwanza na view yo mu Bujumbura kunisa Bujumbura isigaye itagasi baguma bubaka ana igihugu cyacu no kukivuga uko kiri ama bagira subscribe durire kwa Queen of Buja flavor. Ciao Chuti bakunzi sana media ngo nababwiye ni chuti ya bose the MOS man of strategies nababwiye ko nje kurondera umuririmbyi kazi ariko arabikora neza baza bamuhaye n'izina ngo ni Queen of Buja flavor naje yewe narayimubatije navyemeye ati bana arabikwiriye uti rero anya bana ni benshi murazi indirimbo ya Moni yego mwese yego bagiye naje urakosa numuriro usigaye urakama hamwe yaje cambura uko ndabigira jendi febrema uri febre nanje ndi febre jasigaye biza makosa umuriro usigaye urakama hamwe yaje
cambura uko ndabigira je ndi febre ma uri febre nanje ndi febre muramuzi Moni yego ni febre yonyene muzi hayi murayizi yego hayi nayo muzi ya Fantaniso numva ndi hayi okay umuntu afise akabaza mubaze Moni ufise akabaza mubaze Moni umukundira iki Moni azkuririmba na wundi murinzi kazi umurundi muzi yego Natasha Mokenzi muramu Rabi boy okay abakunzi besana mumeze murabona ko Monia ariko arafatisha cyane atari mu bantu bakuze gusa no mu bana abyitwaramwo neza umwana ashobora kuririmba indirimbo yiwe imaze indwi zitatu zonyene isohotse bisigura ko abana mu karere ariko arabyitwaramwo neza Monia ni sawa sawa meze neza wisanta gute ubona indirimbo yawe iri mu bana kuko abantu bambe bagoye gutahura indirimbo n'abana wisanta gute indirimbo yawe feble iri mu bana kanatsinda ko audience y'indirimbo atari y'abana si bavuga audience y'indirimbo cyangwa bavuga sinzi urumva audience y'indirimbo biratahura si y'abana ntiyari y'abana yego nawe uri wisanta en tant qu'artiste yashikiriye abantu twebwe abantu bakuze abana turayizi no mu challenge yawe wapostinze kuri za Facebook kuri social media zawe urabona ko abana ari benshi cyane bakunda indirimbo yawe uriko urafatisha cyane muri kino gihe apana bisanzwe histoire gato kuri feble igisohoka yarazanye ama polemique menshi twarakoze ibiganiro byinshi cyane warakoze antuka ibintu biryoshe shaka kumenya ahantu wari witeze ko ishika n'ahantu igeze ubona bibangabangana jewe sindabavuga gute sindara umwanya wo gutembera cyane gose mugabo nibaza ko aho maze gushika nukuri ni sawa cyane ndashima ni sawa ndashima agapera nawe baririmba ko bakuririmbiye vema agapera hamwe yansiga yagize amakosa umuriro usigarura kama kandi nanje mbura uko ndabigira je ndi febre ma Monia kuva uje mu Burundi ego nta muntu numwe yabimenye waje kimya nta kuvuga ariko uri Dubai warerekanye ko uvuye Dubai wigiriye Nigeria uve Nigeria wigire Tanzania mu Burundi kwereki uje mu Burundi agunze kuvuga nibaza ko aho postinga ko navuye Dubai niho na postinze ko naje mu Burundi niho postinze uvuga ati turi kugasima atari kukadirisha wamaze gushika mu Burundi postinze ati nari nkumbuye akayaga kiwacu tuze kwakira nk'umu artiste uvuga ati postinze ko nari nkumbuye akayaga kiwacu ako kayaga kiwacu none nakahe Abarundi bakwakira gute kuvushika mu gihugu shana ukuri ni sawa nushobora kumara amezi abiri utari mu gihugu cy'u Burundi abantu twebwe tuvuga ati Monia aravoyaje cyane voyage ugira twizere ko ari z'ibikorwa cyane z'ibikorwa indirimbo ya febre uriko urabibona ntuka ko iriko iravuzwa ajya nino mu mubare ahantu hose iriko iravuzwa igikorwa kizokurikira febre uciteguriye gute nka Monia kuko ugiye kuraba mu social media zawe uravuga ati je ndabatamwe umwanya n'umwanya je ndakubuza personnel mako wifitiye guys afise imizigo tutegeko ryari cyane vuba cyane umugabo waho unyiteze se uzonsanga ikintu kumbura cyane uri mu Burundi niki utari mu Burundi igitoki mama yatetse igitoki ugiye ko kijyajyana nge twumvige bashigiye ejo ngira ngo ego niba kujya igitoki imba ntihenze je rero maze iminsi ngira urusaku kuri social media narabonye ikiganiro wakoze kuri Buja FM ukoranye na ba Israel hamwe na Hassan H yego baravuze ati impamvu yatumye ujya gukorana na Mokenzi je nari nzi Mokenzi nanditse ko mwakoranye muri projet ariko ivyabaye
nari ndabizi byaba ariko sinari nzi ko ari plan B ya Kenzi story behind yo kuvuga ati dukorane ubishire ku mugaragaro ko arabivuze hari abantu badafise amaradiyo tutavyumvise. Okay, twarasabye collabo la fille nako madame Meili and then ntivyakunze ko dukorana kandi which is maze yari mukanya naho nariko ndaraba mbona umenga vyarabaye ibintu birebire which is kuri jewe ntaco bon ni juste histoire yabaye comment niyumviriye mona ko baramaje kubeka niyumviriye mona genre okay nta mutima mubi urimo arafise papa siwe turafise iwacu genre kandi kumva ko atokorana atari gukora korabo muri uyo mwanya canke mugabo jewe ikintu ntashimye gusa si washaka udashaka gukora ikintu urashaka kuvuga ati okay jewe sinshaka gukora iki kintu pour le moment sindagira gukora korabo ko je naramaze 2 ans ntakora korabo apana kubera ko ngo kubera ko numva umenga ntiyaragira ko ntangura gukora korabo right so arashaka kuvuga ati okay jewe ikora basi nshaka kuyikora bibera icigo ku muntu wari we wese bon nibaze yuko turi mu muziki bya dufashanye twezanye imbere ahari ubumwe hagira iki sinzi uyo mugani ngene bawuca naco nzi hari ububi ubumwe bubi okay umuhururamo voilà urumva foko tuza turafashanya turagira kandi mugabo kandi twige kuvuga ukuri urumva bati jewe sinkeneye gukora iki kintu pa kurinda kurondera yandi ma raison nawe we wumva ko adafashe urumva comme ça biratuma umengo ntukibaye professionnel ukuntu aho nyene naciye mbona post y'umuntu akomeye cyane je nsanzwe nemera yitwa Bruno Mwangala avuze ati kwimwa collabo na Meili ugacigabwa na Big Farias urumva ko ari kintu ari intambwe kanaka woba warateye wavyakire gute kwimwa collabo na okay Meili twese turamukunda ariko il faut que biba icigo nko bivuze naje sinabishimye kuko urabona ko dushaka gushigikirana twese nko nabivuze yego urazi impamvu mugabo hingenda kikileke impamvu bwa mbere ntari nabifashe nk'ibintu binininya anumva umenga ni ko asanzwe akora mugabo ngiye kumva ama echo mu nyuma yuko Jean yari motive yo kugira ngo hankwe gukorwa korabo naco numva umenga ntibiri professionnel na gato hamwe byo shika we akaza muri team agasaba collabo uvyakira gute umwemerero biterwa niyo mpamvu navuze ngo umuntu wese arase ingena akora sibyo nimba yumva umenga yogira jewe uwo mwanya nimba nzoba ndiko ndakora amakorabo why not tokora korabo mugabo kandi nimba ntari mu mwanya wo gukora korabo ndashaka kuvuga ati jewe muri uyu mwanya sindiko ndakora korabo urumva genre kikaba ikintu kiri clair tukaba professionnel quand même kandi nibaza ko abakobwa turaba ingene Jean dufatana mu bavuga gute dufatana mu nda turengene dufatana mu nda comme ça tuduzanye umuziki urumva kuko si turabakobwa dufatane dusurugamba runini ko comme ça mu bahungu bavuga gute mu basani b'abarundi Jean bagiye kuri liste nibaza ko abakobwa tuza kure cyane gose sivyo kandi umuntu umwe nazobikora ifoko dufatana comme ça bavuze bavuga gute umusani w'umurundi quand même basi no akabira bari umukobwa kandi biko biraza ko ejo biraza okay mugabo urumva nimba je ndiko ndakora kuri ikote Meili karakora kuri ikote Vanya karakora kuri ikote Ines lage dufatane urumva turabingene dufatana dusupportinga na biboneka ngero bizogira ico bitanga kuruta ko umwe wese apambana nka umenga turafite ingwano turimo angwano nimwe turimo naco vyica kuri twebwe abafana twavuze ati Monia niwe queen of Buja Flavor ubundi ugasanga ni Ines niwe queen of Buja Flavor ubundi ni Natasha queen of Buja Flavor jewe kuri jewe ntaco sinzi umwese ninge nabona ibintu urumva mugabo iyo queen menga iramaze iminsi menga irikira social media irikizana ingora en fait kwitanaka kari queen of Buja Flavor ntibikuraho ko je ko mbona ari naka sivyo wowe nimba ubona ko queen of Buja Flavor ari indega bashi okay ari Monia ntibikuraho ko jewe mbona ko nakariwe queen of Buja Flavor umwe wese na point of view ngo dufocusing ko kwitwa queen like ni zina hari n'abantu bitwa ba queen
amazina yabo ari bakwinzo nibaza kumenga ako kazina ntitukiteho cyane tout simplement benshi cyane nagenda araba bavuga ati Monia turamuteza iminsi indirimbo yasohoye irakaze yego iravuzwa ijya nino hose niwe ko aragaragara mu bantu ariko indirimbo ikurikira urumva ari abantu baguteza iminsi bashaka kuraba ikintu kuri jewe ndashaka kuryama uno munsi muhira atakina kimwe nakoze atakina kimwe nkavyuka ndihitse atana kimwe nakoze gute sivyo on sait jamais sinzi ibi bintu vy'ama urumva ikintu hari ikintu ukora gusa kikaba hitse hari ikintu ushaka gukora kikaba hitse nkasubira nkakora ca kintu nyene kibe hitse so hit kuri jewe si ikintu mu genre wamana si ikintu wamana ntagifise ngo mandi wa muririmvyikazi w'umurundi kandi ndagifise ngo mandi wa muririmvyikazi still ntagihinduka kuri jewe wantega iminsi wantega amasaha uko ubishaka ejo narakoranye ikiganiro na B-Face on the floor narambadije kuvyerekeye mu muziki w'abigeme aho ukuntu ubona arishima cyane ko uri kuragera ku ntambwe kanaka ariko amubwira ati ndagutumye ubabwire niba nibiteho abihenda amaso abantu babatera amada ndamubwira ati Monia aramakariro ka wewe mukenze abantu batatwara amada ashaka ko mwebwe abaririnzikazi muze mugire effort komsa mubera karorero abari inyuma yayo jewe nibaza yuko n'abari inyuma yacu babirabe bavyumvireho ubuzima bwa Monia yabayemwo sibwo uzobaho si jewe umunsi umwe kuvyara jewe kuri jewe si bibi kuvyara mwana n'umugisha kandi umukobwa umwigeme nico nibaza ko arico kintu ca mbere agize utavyaye urumva n'ingorane still rero nibaza ko umwe wese n'umwanya wiwe igihe wumva ntuze n'abavyaye ntibihebure ngo no mugabo jewe kuri programme yiwanje Imana tuzi ivy'Imana muga nta nibaza ko ta programme yo kuvyara na collabo international ryayo itari ibanga eka tubanza dukorera iwacu umva twitege indi collabo zoza wakoranye n'umurundi cyangwa umurundi kazi basha ndabasabye bavuga gute twunge ubumwe budasanzwe aho nyene nuye umurundi kazi ushaka gukorana collabo uvuga ati jewe uyu nyaje kansa collabo twoyikora oya wari we wese twoyikorana vraiment jewe nta karimbi nta nibi vyo bafite bindi vyo gusaba ngo ibintu nibiki ca gihumbi $100 naco dusaba guys ni inshuti ya bose the MOS kuri microphone ya mbere microphone ya kabiri ni Monia FLEUR Arushe akakora projet iteye ubwoba ngira ngo abantu bivuge mugangira ngo barabibona gusa aho batwiteze si bazo gusa ico idea y'projet ukora mine kuko ni projet guys nukuri kimane zo batanga n'abadutega iminsi mutwongere n'isaha imwe muzosanga mwateza amezi oya batwongera isaha imwe kuri rya minsi yabo batwongera isaha imwe ntumurandize kandi ntumuruyishe reka tumweke aruhuke niteka aje amaye kuko turakorana kweri cyane turamana ariko nukuri kw'Imana ararushe yanyitangiye vraiment yanyitangiye akajambo kamwe ushaka gutanga kuba ku muziki Burundi muri rusangi no ku baririmbyi b'abarundi je ndabakunda abo tuzinanya abo tuvugana abo tutavugana zina muririmbyi ndabakunda ndabakurikirana apana bisanzwe apana bisa n'uwasamuye barabibonye basha barabibonye mugabo turabingene dushiramwo bavyita gute ubumwe kandi nta nzigo basha nta nzigo twese turazi ingene bayita gute réseaux sociaux zikora genre turazi akazi twajemwe ingene kameze entertainment nta nzigo vraiment Chenibuka ibintu byavuze kuri video bijya ngo ibaye ngo erarenze cyane ibintu byo gufatana gusoma nibaza yuko ibintu ngo byo gufatana nibiki twari turi mu kazi kandi nibaza ko ari byo twategerezwa gukora sivyo même si bon naho twebwe tuvyanka ko twebwe abarundi tubigira mugabo still 99% y'ama video turaba yo hanze nivyo bagira still ni bya bindi nyene twari turi mu kazi ivyo bindi bintu navyo
pembeni. Pembeni. Guys, mugende murabe video ya Monia nshasha ni Faible yakoranye na Big Farious kuri YouTube yiwe ni Monia Fleur. Ndashaka link kuri commentaire nga tubandanye tumurundamwe ama views dukwize 1 million views. Ata 1 million views yaranse na indi ndirimbo zosora. Tukitege ko azo bagire na subscribe cyane. Bagire subscribe kuri iwawe cyangwa iwacu. Bagire no kwisana mu media ni wacu bagire subscribe. Mbona urakoze cyane. Yari teka kubana nawe Monia urakoze ku mwanya waduhaye. Nawe mwakoze cyane. Last time waranyise shiri byagira bizanye ikibazo. Bizanye iwawe. Iwawe ni iwawe. Ni abana batonya. Ni abana baririmbire high tweza basi. Kumva ndashaka gutamba nkabura nico bivako izihoro mbona riso je numva zenda kunsaza numva ndi hayi apfa wallahi wallahi la ilaha illa urakoze mani gweza bye bye mugire subscribe channel ya Isana Media yari teka ridasanzwe.